gusenga mu gifaransa novuga ngo c'est invoquer Dieu, mu kirundi ni uguhamagara Imana, ni ukwambaza Imana. Umuntu wese avuga ko asenga, igihambaye si ugusenga, ariko igihambaye ni ico usenga ico arico, canke uwo usenga ninde. Igihe cose nza kuvuga ngo kwambaza Imana canke guhamagara Imana, nta yindi Imana nza kuba ndiko ndavuga atari Imana muremyi wa byose, se umwami wacu Yesu Kristo. Kuko vy'ukuri hariho ivyiyita Imana, hariho n'abantu bwabo bigize ibigwamana, ariko iyo twe tuvuga gusenga Imana tuba turiko turavuga gusenga Imana rugira byose, rurema byose, imwe atakintu na kimwe kiyisoba canke kitayisobanukiwe, se umwami wacu Yesu Kristo. Imana yiyereka canke yereka ivyikinze, yereka amabanga, yereka ivyihishije, ihishura ivyo abantu batazi, ibihishurira nde? Uwo wenyene yayambaje. Uca wumva yuko igukeneye kugira ngo usenge, uyihe autorisation, uyugururira umuryango, ishobore kwinjira legalement biciye mu mategeko, vyubahirije amategeko yayo ngaha muri ino si, ikore, ikiza abantu, ihindura abantu, ikore ku bihugu, ihindura amahanga. Niho hahagaze importance y'umuntu. Kuko twese twahoze twibaza ico kibazo, tuvuga tuti none ko Imana ari nziza, Imana igira neza, Imana yaremye umuntu, Bibiliya itubwira ngo imukunda, Imana ko atakibiki yikomoka ko na kimwe, Imana ko itazi kugira nabi. Inyishu wayironse muri Psalm canke Zaburi 115 ku murongo wa 16. Ibiri kiraganziriza mu muntu, kandi kuko yahaye umuntu responsabilité yo kwihamagara kugira ngo ishobore kuza gukora, iba irindiriye canke iba irondera umuntu ashobora kwihamagara, nko bitubwira muri Yoeli ngo ahagarare mu kirengero nanje nkizihanga. Umuntu umwe wenyene papa yihanga. Uca wumva importance, akamaro k'uyu muntu n'uburemere bwiwe, n'uburemere bw'ijambo ryiwe n'igikorwa ciwe hano muri nosi. Shalom shalom bakunzi ibiganiro vyacu vy'Ubugingo Busagutse TV, turabaha ikaze ugira kandi kuri no chaîne yacu. Turabibutsa yuko mwogira subscribe canke s'abone kugira ngo mwamane natwe, hama nako gakengeri mugafyonde ko kugira ngo igihe cose hagize ikintu gishasha kiba, ikiganiro gishasha canke integuro zindi tugize ku bwanyu, ku bwacu, ku bw'umubiri wa Kristo, ku bw'igihugu, bw'ishengero, mushobore kubimenya hama bibabere umugisha. Ariko imbere ya vyose, nk'uko mubizi canke mwabibonye, muri mu kiganiro Be Lifted Up cyashyizweho ku bwanyu kugira ngo umubiri wa Kristo uhaguruke, ushobore kugira ico ukoze canke gushitsa inshingano zawo ngaha muri nosi. Reka dushima Imana imbere ko dutangura. Data mwiza, mu izina rya Yesu Kristo turaguhaye icubahiro kandi turagushimiye mwami wasubire kutugeza hano muri kino kiganiro. Nsenganye n'uwo muntu wese ariko aradukurikirana, mwami mwiza, ngo ibigiye kuvugwa, ivyo ugiye kutwigisha no kutubwira bimubere umugisha, mbese twese biduterurire ahandi hantu kurundi rugezo, kugira ngo tubashe kuguhesha icubahiro mu vyo dukora vyose n'ivyo tuba mu vyose. Turabigushimiye wewe wumva ivyo usabwa kandi ukabikora, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu dusenze twizeye, amen. Kazi rero ubugira kandi muri kino kiganiro cacu cuno munsi. Inondwi nifuza yuko witangura uzi ibanga ryo gusenga canke ukungene wocika umunyamasengesho, umuntu asenga, umuntu azi ukungene yegera Imana, ahamagara Imana, hama umuntu azi ukungene avyaza umusaruro imyanya amarana n'Imana. Byukuri rero abantu benshi baravuga ngo barasenga, kandi nivyo barasenga. Hari abasenga gutandukanye bivanye n'amadini canke ibikorwa begukira canke bari kurarangura ngaha muri nosi. Ariko none iyo umuntu avuze ngo arasenga no kuvuga iki? Gusenga ni iki? Kuko hariho abakubwira bati twe dusenga uku, abandi nabo twe dusenga uku. Ugasanga iryo jambo gusenga ririko rirakoreshwa mu bintu vyinshi biza guhera mu mperuka yavyo umengo nta kininiya dutahuye. Kuko usanga umuntu avuga ngo naka nubwo bimeze uku arasenga, mugabo none gusenga no kuvuga iki? Nico tugiye gutangurira kugira ngo
tubashe kumenya ukungene nibyo twocika abantu b'amasengesho, kuko birahambaye cyane kandi ico Imana itwiteze ko, ariko tubicike twabanze kubitahura, hama tuzi neza ico turiko turavuga ukungene kimeze. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Yeremiya 29 guhera ku murongo wa 11, ni mirongo tuzi ariko tugiye gusubiramwo ku murongo wa 11 n'umurongo wa 12. Hatubwira ngo kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvira ko ni jewe uhoraho mbivuze, kuko ari ivyiyumviro vy'amahoro atari ivy'ivyago, kugira ngo mbahe ivyizigiro vyo mu iherezo ryanyu, kandi muzonyambaza. Aho ni ku murongo wa 12. Muzonyambaza, muzoza musenge, kandi nanje nzobumva. Kandi muzonyambaza, aho ni ku murongo wa 12. Muzoza musenge, nanje nzobumva. Aya majambo turakunze kuyumvana cyane cyane umurongo wa 11, aho bibiri tubwira ngo ndazi ivyiyumviro mbiyumvira ko. Aha akajambo nashaka ko turaba neza naha ku murongo wa 12, aho Imana ibabwiye abanyisirayeli ngo kandi muzonyambaza, muzoza munsenge, nanje nzobumva. Icatanguriye kubumva, icatanguriye kubishura, nuko babanje kwambaza Imana, nuko babanje gusenga Imana. Bisobanura yuko iki gikorwa cyo kubumva Imana ivuze ngo kibaye kubera basenze, kubera bayambaje iyo Mana. Reka kandi turabe uwundi murongo muri Yeremiya nyene mu gice ca 33 ku murongo wa 3. Naho nyene n'amajambo menshi tuzi, haravuga ngo ati mpamagara nanje ndakwitaba, nkwereke ibihambaye n'ivyikinze ivyo utari bwamenye. Amen. Iri jambo lije gushimangira bijya twariko turavuga, kuko rivuga ngo mpamagara nanje ndakwitaba. Imbere yuko Imana ikwitaba ubanza kuyihamagara, kuko Imana nivyo irazi ivyo ukeneye imbere yuko bivuga. Imana nivyo irazi ivyo ukenye imbere yuko unabisaba. Ariko hariho impamvu niyo tuza kubona mu kanya kagiye kuza, impamvu Imana ishaka yuko ubanza kuyihamagara, ubanza kuyibwira nubwo ibizi, kugira ngo ironke uburyo bwo kuza gukora mu buzima bwawe. Gusenga rero tubaye turafatira kuri aya majambo duhejeje gusoma. Gusenga mu gifaransa novuga ngo c'est invoquer Dieu, mu kirundi no guhamagara Imana, no kwambaza Imana. Imana rero nico gituma twavuze tuti umuntu wese avuga ko asenga, igihambaye si ugusenga, ariko igihambaye ni ico usenga icarico, canke uwo usenga ninde. Aha muri kino kiganiro cacu bw'uno munsi, igihe cose nza kuvuga ngo kwambaza Imana canke guhamagara Imana, nta yindi Imana nza kuba ndiko ndavuga atari Imana muremyi wa byose, se umwami wacu Yesu Kristo. Kuko vy'ukuri hariho ivyiyita Imana, hariho n'abantu bwabo bigize ibigwamana, ariko iyo twe tuvuga gusenga Imana tuba turiko turavuga gusenga Imana rugira byose, rurema byose, imwe atakintu na kimwe kiyisoba canke kitayisobanukiwe, se umwami wacu Yesu Kristo. Hama ikindi naco ngarutse gatoyi kuri uyu murongo twasomye muri Yeremiya 33 ku murongo wa 3, Imana yiyereka canke yereka ivyikinze, yereka amabanga, yereka ivyihishije, ihishura ivyo abantu batazi, ibihishurira nde? Uwo wenyene yayambaje. Nkuko twabibonye mu biganiro biherutse, umuntu ni co kiremwa conyene gifise ubushobozi, gifise capacity, cahawe uburenganzira bwo kuganza ibindi biremwa byose ngaha kuri ino si, hamwe no gushobora kopera canke kugira ico gikoze ngaha kuri ino si. Muraza gutahura igituma turiko turavuga ivyo. Rero gusenga nuguha nk'umuntu uganje canke wahawe ukuganza ivyaremwe ngaha muri ino si, nuguha Imana uburenganzira, autorisation niko novuga mu gifaransa, bwo kuza gukora ngaha muri ino si, bwo kuza kugira ico ikoze ngaha muri ino si. Aha kumbure hari umuntu yoca mbaza ati none kuvuze ngo nuguha autorisation, nuguha uburenganzira Imana bwo kuza gukora ngaha muri ino si, Imana woyiha autorisation gute? Kandi ariyo yaremye isi, ariyo igaba ikaganza abantu, ariyo igaba ikaganza
ivyo vyose byaremwe bishoboka gute ngo umuntu abe ategerezwa canke ibe ikeneye yuko umuntu ayiha autorisation? Wibajije ikibazo ciza cane, inyishu nayo iroroshe kandi iratomoye. Reka turabe muri Zaburi y'ijana na 15 ku murongo wa 16. Aha ijambo ry'Imana ritubwira ngo amajuru n'amajuru y'uhoraho, ngo ariko isi yayihaye abana b'abantu. Mu yandi majambo, Imana mu bumana bwayo yo nyene yahisemwo kwizitirira, yishiriraho akarimbi ubwayo kugira ngo yo iganze mu ijuru. Si ukuvuga ko no ngaha mu isi itaganje, oya iraganje, ariko iganziriza mu muntu. Yahisemo ko umuntu aba ari we aba ambassadeur, umuserukizi wayo ngaha muri nosi, maze yo mu ngingo ifata, mu bikorwa ikora, mu manza mbese ica ngaha muri nosi, ikazica cyangwa igashiraho ibintu biciye mu muntu yashizeho nk'umurongozi w'isi. Ico kica kizana uguhambara cyane kw'amasengesho, kuko uca wumva yuko igukeneye kugira ngo usenge, uyihe autorisation, uyugururira umuryango, ishobore kwinjira legalement biciye mu mategeko, byubahirije amategeko yayo ngaha muri ino si. Ikore ku bantu, ikiza abantu, ihindura abantu, ikore ku bihugu, ihindura amahanga. Niho hahagaze importance y'umuntu, kuko twese twahoze twibaza ico kibazo tuvuga tuti none ko Imana ari nziza, Imana igira neza, Imana yaremye umuntu, Bibiliya itubwira ngo imukunda, Imana ko atakibikiye komoka ko na kimwe, Imana ko itazi kugira nabi. None bivahe yuko Imana ireka abana bakicwa n'inzara mu mafamili, mu nzara itera mu isi nk'ibiza, mu ngwara, abantu bakicana, abantu bakankana, abantu bakanenana, bagapfa ubwoko, bagapfa intara, bagapfa amafaranga, bagapfa abagore, bagapfa mbese n'inzoga canke ikindi kintu, abantu bakamarana bakicana, ibihugu bigashamirana, ubwami bugashamirana. Imana ibirihe? Imana ibiri kirakora iki? Inyishu wayironse muri Psalm canke Zaburi 115 ku murongo wa 16. Ibiri kiraganziriza mu muntu, kandi kuko yahaye umuntu responsabilité yo kuyihamagara kugira ngo ishobore kuza gukora, iba irindiriye canke iba irondera umuntu ashobora kuyihamagara, nko bitubwira muri Yoeli ngo ahagarare mu kirengero nanje nkizihanga. Umuntu umwe wenyene papa yihanga, uca wumva importance, akamaro k'uyu muntu n'uburemere bwiwe, n'uburemere bw'ijambo ryiwe n'igikorwa ciwe hano muri nosi. Kandi nyene na Satani ubwiwe ivyo arabizi. Tuje twibuka yuko Satani sinzi abantu kumwe mu buzi Satani canke mu mwimvira, hariho abiyumvire ko ari igikoko c'amahembe, hariho abiyumvire yuko ari ikigabo gisa nabi canke giteye ubwoba, hariho abiyumvire yuko ari iciyumviro, ari concept, ari akantu gatoyi, ari sinzi ivyumviro wowe ufise kuri Satani. Ariko nagira ndabwira iki kintu, Satani ni umumarayika aremwe n'Imana, yitwa Lucifer. Ico gihe Lucifer burya si izina ribi, bisigura umuco canke lumière. Yari umumarayika akomeye ahambaye, niwe yazana imibavu imbere y'Imana, niwe novuga ntiyararongoye louange mu ijuru. Yari umuntu Imana yambitse ibintu icubahiro kirenze. Uwo muntu rero yahoranye n'Imana imyaka tutazi, ibihe tutazi bitananditse no muri Bibiliya. Arazi neza cane ivyerekeye amabanga y'impwemu n'ukungene Imana ubwayo yashizeho amategeko, nayo yashizeho ukungene ameze, n'amalimite Imana yihaye, uburimbi Imana yishingiye, n'ubushobozi Imana yahaye abana b'abantu ngaha kuri ino si. Arico catumye yigira inama yonyene ikavuga iti ubu rero bazanye umuntu, uwo muntu asa n'Imana, uwo muntu afise manda yo kuganza, ahawe n'Imana, atahawe n'abamarayika, oya ahawe n'Imana ubwayo. Uwo muntu ni waza, Imana ihavuye haza umuntu ari hejuru y'abamarayika, ni wagiye kuganza ivyaremwe vyose, kandi ari mu ishusho y'Imana, ashoboye gukora ivy'Imana ishobora gukora canke ishaka gukora ngaha muri yose vyose.
mu yandi majambo no kuvuga yuko nanje azonganzwa ni satani karavuga ati ico kintu nikikabe reka turaho kungene tubigenza ariko sinja kurenga amategeko isi ndimwo y'impuhemu ntinyemerera amategeko yo yaza kumpagarika sinza kuba imwaka ku nguvu ntibikunda andusha inkomezi kuko Imana yaramuhaye yamugize uwunduta aho kantu kararyoshe haleluya yamugize uwunduta umuntu yari yagizwe uwuruta satani wa satani umwatu mereye nabi wa undaduteza ubukene akaduteza ingwara akaduteza ibyago byose bitubabaza bikatubabariza imiryango n'abavukanyi n'ibihugu byacu n'amahanga uriya yari musi y'uburongozi bw'umwana w'umuntu kuko umuntu yaganza ibintu ivyaremwe byose na satani ari Bibiliya cyangwa ikatubwira ngo tuzocira imanza abamarayika vyerekana yuko mu bisanzwe tusumba umuntu asumba abamarayika ariko ico sico cigwa cuno munsi ico nashaka kuvuga ni iki satani amaze kumenya kandi azi neza ububasha n'ubushobozi bw'umuntu ngaka kuri nosi yaciye atangura gupanga umugambi w'ukungene yo kwiba yo sahura ubwo bushobozi umwana w'umuntu afise mugabo kubera adashobora kumuhanga ngo amuhangare ngo amuneshe mu gifaransa bakoresheje ngo à la loyale biciye mu mategeko ntibishoboka yuko akunesha biciye mu mategeko kubera Imana yaguhaye ubushobozi bwose yaguhaye kuganza kose rero acahitamwe gukoresha la ruse amayeri aconvaincre abwira ujya muntu amwemeze amuhende amuryoshajyoshe uriya muntu wenyene amwihera kuganza ku isi satani atarinze kunigana atarinze kugwana mwese muraza abantu aha muri kino gihugu iwacu twita abafunga kiwani satani niwe mufunga kiwani wa mbere yafunze kiwani ca mbere kigafata yagifungiye muri mwitanguriro mu gitabo c'itanguriro igice ca gatatu niho habereye ikiwani ca mbere ciremwa ryose ryabayeho kuko satani yafunze ikiwani umwana w'umuntu amubwira yuko Imana idashaka yuko yidegemvye idashaka yuko aganze idashaka yuko amera nkayo rero kubw'ivyo ngaka akantu ndakuvumburiye akagohenda kuvuniye wewe kiya giti yavuze ngo ntimukije muzoca mufata oya ntimuzopfa ahubwo ni wakiye uzoca uhinduka nkayo uzoca umenya iciza n'ikibi mu yandi majambo uzoca wigenga uzoca wiganzura ntuzosubira kuyikenera iyo Mana ahubwo nawe ubwiwa uzoca ubimana ariko yaramuhenda kuko ubwa mbere na mbere umuntu ntiyarakeneye kunigana ngo ase n'Imana kuko yaremwe deja asa nayo umuntu ntiyarakeneye kungana n'Imana canke ngo kwitwa Imana kuko Imana ubwayo yari yamwise Imana ugiye muri Zaburi ya 82 Imana ibwira abantu yaremye canke abantu bayo ngo j'avais dit vous êtes des dieux ngo ni jewe ubwanje nivugiye nti muri Imana Imana nakayiga toye murumva yuko satani yazanye amayeri yumvisha uwo muntu icubahiro ubwiza bw'Imana kushikwa hejuru kw'Imana bicika ibiborera umuntu hambo umuntu avuga ati ico kintu si kibi ico kibanza si kibi aranibagira yuko ico kintu agiye gukora ari amafuti ari icaha imbere y'Imana kubera azoba yigararije azoba yivuyeko kandi Imana ari umwami wiwe ari wese ibyo byose birapfukwa n'igipfungu c'ubwiza no kumererwa neza no kumenya iciza n'ikibi no gucika Imana nka kumwe nawe yigera kuguhenda canke ahora guhenda akakwereka inyungu zirenze zigiye kuva muri iyo activité muri ico gikogwa muri ayo majambo muri uko kujana n'abo bantu ukaca wibagira ingaruka mbi canke ibintu byose bizokuza ko ni wihenda ukajana n'abo bantu canke ukavuga iyo jambo canke ugakora ico gikogwa niko akora akoresha amayeri kuko muhanganye ntiyo kunesha mugabo akoresheje amayeri arakuronka kuko amayeri atuma wewe nyene wiyambura ubwiza bw'Imana ukambara ubusa atuma wewe nyene wiyaka ubushobozi ukabumuha atuma wewe nyene wiyambura ubumana bwose wari ufise Imana yakwambitse yaguhaye ukakira ugutetegwa uhawe na satani nico gituma bariya twita abapfumu abarozi abanyamareba abahamagara imizimu bariya abantu bose nabo ari bikoresho nkuko natwe turaba ibikoresho vy'Imana nawe uri igikoresho c'Imana nabo ni ibikoresho vya satani no kuvuga iki no kuvuga yuko nabantu satani yemeje bakamwemerera kumubera ibitwazi kumubera abamamaza
ivyo avuga amayeri yiwe, ariko ntibigarukira aho gusa, kuko yaciye abigisha n'ayandi mabanga y'impwemu abashoboza kwiba, kwica, gutikiza ubuzima bw'abantu. Ko nivyo bikorwa Satani akora. Turabona muri Yohana mu gice c'10 ku murongo w'10 nyene ngo umusuma nta kindi kimuzana atari kwiba, kwica no gutikiza. Ngo ariko jeho, aho niyo Yesu ariko aravuga, jeho nazano no kugira ngo zironke iki, intama zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse. Ni naho havuye izina ry'ishene muri hweza muri no mwanya, ngo ziburonke busagutse. Ariko wumvise umusuma wazana muri iki, kwiba, kwica no gutikiza. Uno munsi hari abantu mwisi bahawe canke bakiriye iyo manda bayikura kuri Satani yo kwiba, kwica no gutikiza ubuzima bw'abana b'abantu kubw'inyungu z'ubwami bw'umwiza. Aha nashaka utahure neza yuko niba turiko turavuga ngo senga canke wimenyereze gusenga canke witoze gusenga canke ucike umunyamasengesho, no kugira ngo ucike uhamagara ubuzima buvuye ku Mana rugira byose, aho abandi bariko barahamagara urupfu, uhamagara umusesekara, aho abandi bariko barahamagara inzara no kwica abantu, uhamagara amagara meza, aho abandi bariko barahamagara kumbura ingwara canke ibiza canke ugutikira kw'abantu, uhamagara ivyiza ku bantu n'ineza ku bantu, aho abandi bariko barahamagara ivyago. Mu yandi majambo no kugira ngo ucike uw'Imana yitiza, kugira ngo mu gifaransa bavuga ngo apese plus lourd, aronka uburemere burushirije mu munzani w'ubuzima bw'abantu, maze umwijima, Satani, imigambi mibi babure uburemere, babure influence, babure aho bakorera, babure ico bashobora gukoresha kugira ngo bice inosi n'ibiyirimo canke n'abayirimo. Kubw'ivyo rero ijambo ry'Imana rica ridutumirira gusenga ubudasiba, prier sans cesse. Nabasobanurira igituma, no kugira ngo haboneke umuringoti, haboneke accès direct, continu, accès itugagwa ariko yama yuguruye, Imana ifise mu buzima bwawe, mu buzima bwanje, mu buzima bwa mwene data nawe ariko arasenga, ikama ifise ahica, ikama ifise uwishobora kwikorako, ikama ifise uwishobora gukoresha ibikorwa kanaka. Mbega urazi yuko mu gusenga kwawe, muri uko kwimenyereza gusenga, mu gusenga kwawe, muri uko kugira amasengesho umwitwarariko, yuko hariho benshi Imana izokiza iciye muri wewe, yuko hariho ibiza Imana izohagarika biciye muri wewe, yuko hariho ama-accident n'impfu n'ibindi byose byo gutikiza abantu Imana ishobora guhagarika biciye muri wewe. Kubera iki? Kuko yaronse accès y'umuntu avuga ijambo rimwe gusa ati Imana muha amahoro, hama bya bindi byose byari bije kumuhungabanya no kumwica bigasubira inyuma, kuko ubushobozi bw'Imana buronse aho buca bugashikira uyu muntu. Kubera yuko wewe umunsi umwe wahagaze ukavuga ngo Mana ararushe, muhagakiza. Iyo jambo Imana igacira ifatira ko yavuga ati hariho umuntu mwisi yatanze autorisation yuko agakiza kaza kuri naka, ako gakiza Imana kakamanura, Imana ikamuhuza n'abantu bamubwira ubutumwa, kuko hariho umuntu yamusengeye ijambo rimwe gusa giyoroheje ngo Mana uramuhagakiza, bigacika ibintu bikomeye mwisi y'imwemu, kuko habonetse accès, habonetse umuryango yuko agakiza kamanuka gashika kuri urya muntu canke muri urya muryango. Mugenzi, ni ibintu bihambaye cyane. Isengesho ntushobora kwibaza ubushobozi rifise mu buzima bw'abana b'abantu canke mu buzima bw'inosi tubayemo. Mwumvise ko na Satani nico arondera accès, arondera umuryango, arondera umwemere, arondera umukozi, arondera umuhamagara nawe ngo aze akore ivyo bibi vyiwe. Rero urumva yuko ari by'ukuri ikintu c'umwitwarariko, ikintu cyo gufata nkama, cyo kudafata minenego. Ni naco gituma twabazaniye kino kiganiro, kugira ngo wumve uburemere bw'amasengesho, wumve importance yo kuba wewe nyene uri umusenzi, umuntu Imana ishobora gukontako, umuntu Imana ishobora kwitiza canke gukoresha mu bwami bwayo. None umuntu yosenga gute? Niho tugiye gusa nabegereza kurangiriza pratiquement mu buryo bwumvikana, mu buryo bworoshe. Umuntu yosenga gute? Ko ndazi neza wowe nka uri kurandaba cyangwa undi muntu wese azoraba iyi video, urashobora kwibaza ikibazo uti none yego gusenga ndavyumva, none jewe nahora nibaza nti gusenga kumbure no kubwira Imana cyane no gukora ukundi. None umuntu yosenga gute? Kuko twibaza ibibazo byinshi ku masengesho, twumva byinshi, twumva abavyuka bene aya masaha, twumva abaje gusengera ku musozi, twumva abasengera mu vyumba,
abasengera mu rushengero, abarara mu rushengero, n'ukuri byose ni byiza. Ikintu cyose kikwegereza Imana ni ciza. Ikintu cyose gutuma ugumana n'Imana umwanya muremure ushoboka ni ciza. Ariko nagira ngo dufashanye kugira ngo n'uwo peut-être agitangura canke atatahura neza iyo bija mugabo yumvise importance, yumvise ukungene bihambaye isengesho rifise ikibanza gikomeye cyane mu buzima bw'umwana w'Imana. Nk'uko iri jambo nyene ry'umutwe rya kino kiganiro rivuga ngo be lifted up, hagurutswa cyangwa uhagurutswe. Ndashaka kuguhagurutsa amasengesho. Rero amasengesho twavuze ko ari guhamagara Imana, ni ukuganiriza Imana cyangwa ni ukuganira n'Imana, ni ukuvugana n'Imana. Hari ukuntu bikorwa, hari protocole, hari ukungene bihamagarirwa kugenda. Ndashaka kubabwira mu majambo yoroshe yiyoroheje, twifashishije Matayo 6 guhera ku murongo w'9, isengesho tuzi twese ukungene Yesu yabishuye igihe bamubaza ukungene botegerezwa gusenga cyangwa umuntu ategerezwa gusenga. Matayo 6 ku murongo w'9 aravuga ngo nuko musenge muti data wa twese wo mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Tube turagezaho. Nababwiye nti iyi ni protocole yo gusenga, n'uburyo bwo gusenga. Gusubira mwaya majambo nukuri sibi kuko ni jambo ry'Imana, ariko siyo yari intumbero nyamukuru ya Yesu. Intumbero nyamukuru ya Yesu yari yo kubashiriraho protocole. Protocole no kuvuga uburyo bwo gusenga. Bakubwiye bati protocole yo gukura iryinyo n'ukungene bakura iryinyo. Nimba ubanza gutera anesthesie, ukazana pence, ukazana n'ikindi kintu, ugahanaguza iki, hama ugasubira kumuha umutuyu, ni protocole, n'ukungene ibintu bigenda. Niba bakubwiye ati protocole yo kwegera president, barakubwira bati ubanza kwandika ikete, ukaca muri secretariat, hama bakagusaba karanga muntu kumbure, bagatohoza uri, hama ukavuga icyo umuronderera, umunsi uzozira, amasaha, hama nawe bakakwishura, hama nawe ugakonfirma kuzoza. Nkiyo ni protocole ikungene ibintu bigenda. Aha naho Yesu umwami wacu yari karabwira abigishwa biwe ukungene basenga, ni protocole, ukungene begera Imana. Kuko imbere yaha yaraje kubabwira ati ntimukamere nk'abajya babomboranye iminwa bibaza ngo niho bishugwa canke nibo Imana ibumvira. Kuko nivyo hari umuntu avuga menshi, akavuga byinshi cyane gose, kumbure yumvise ahantu, kumbure yumvise ukungene abandi bavuga, akaduza ijwi, karimanura, akajyagura, agakara, akavuga cyane, avuga ati ndiko numvise basenga, reka no nanje nsenga uko. Si bibi kwigana, ariko ndashaka tubanze tutahure ukungene Yesu bwiwe yigishije abigishwa biwe ari bo twebwe uno munsi gusenga. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Data wa twese uri he mu ijuru. Mu yandi majambo, igihe usenga winjirane mu masengesho, winjirane kwegera Imana, iciyumviro nyamukuru kivuga ngo uwo ngiye kubwira, uwo mpamagaye, uwo ngiye kwambaza si umuntu, si umutegetsi wa muri ino si, si ugengwa n'amategeko y'ino si, ahubwo n'umuremyi ari ngaha, atari ngaha ku isi, ari mu ijuru. Ni ukuvuga arengeye byose, ari hejuru ya byose. Rero ninjirana ikiciyumviro nuko kwizera kuvuga ngo ntaca toshobora, ntaco munanira, ntawo muhagarika, ntawo muvuguruza, nta kintu na kimwe cyo muhagarara imbere, kubera iki abisumba byose yibereye mu ijuru, aganje byose. Icya kabiri, izina ryawe ryubahwe. Muri uko kwinjirana iciyumviro kivuga ngo Imana isumba byose iri mu ijuru, ni ukuvuga yuko izina, burya izina ry'ikintu description kivuga ico ikintu kiri canke ico umuntu ari. Rero bavuze ngo izina ryawe ryubahwe. Mu mandi majambo, aha ijambo bakoresheje ryubahwe mu Gifaransa bavuga ngo que ton nom soit sanctifié. Sanctifié canke kubahisha ikintu no kushikishira ku ruhande. Sanctifier quelque chose c'est le mettre à part, kugishira ku ruhande kubw'imvo yiharije. Rero aha naho izina ry'Imana turishira ku ruhande, no kuvuga hanze y'ikindi kintu cyose, hanze yandi mazina yose, hanze y'ibindi bintu byose byitwa amazina canke ikindi kintu cyose gihari, hanze y'abavyeyi, hanze y'umuryango, hanze y'akazi. No kuvuga turubaha izina ry'iyo tukarishira ku ruhande, aho turyubahira ico Imana iri, tutavanze n'ibindi bintu, tutarirutije ikindi kintu na kimwe, ahubwo izina ryiwe tuvuga ngo rishizwe hejuru cyane. Icya gatatu, ubwami bwawe buze. Igihe Imana tuyemereye iciri iganje,
mu ijuru tugashira ku ruhande ivyayo tuvyubashe, hari uwundi muntu aca afata ikibanza, ni mpwemu yera. Mpwemu yera niwe azana ubwami bw'Imana. Uwo ntashobora kuza mu kibanza kitateguwe, uwo ntashobora kuza mu cicaro kitateguwe. Categuwe gute? Categuwe mu gushira hejuru Imana, categuwe kumushira ku ruhande no kubaha mu buryo buri special Imana. Mpwemu yera rero afata ikibanza, ubwami bw'Imana bufata ikibanza, inganji y'Imana ifata ikibanza igihe wabanje kumuha icubahiro abereye, ukamushira ku ruhande, ukamwonoha, ukamuha ikibanza kibikiwe umwubahwa ruta abandi bubahwa bose, Imana rugira vyose. Mu buryo buri pratique bimeze gute? Urashobora kuba ufise nk'itelefone, niba wewe uvuga ngo ngiye gusenga, ariko ukavuga ngo mugaye telefone sindayizimya kubera narindindiriye umuntu aza kuntelefona, reka ndindire mbe ndasenga, niya telefona ndaza gukupa gatoyi hama ngaruke nsenge. Ntiwubasha Imana. Mpava mumubwira ngo ndi umunyedini canke ndakaze, mugabo nuko biri. Niwiyumvire nawe utumiwe muri entretien, utumiwe mu kuvugana n'umuntu agiye kuguha akazi. Sindi ndende kuja no kugwego rwa president cyangwa umutegetsi kanaka, fata umuntu gusa agiye kuguha akazi, kandi akazi ugiye guhembwa neza, akazi wari witeze, akazi vy'ukuri wahaye importance. Mbega mu gihe boba bavuga bati itelefone ubanza uyizimye, wibaze ko woyatsa? Sinibaza ko woyatsa, kuko ako kazi gafise importance, gafise agaciro mu maso yawe no mu mutima wawe no mu vyiyumviro vyawe, ku buryo bwo kuvuga ati ntihagira akantu na kamwe kanciramwo, iyi interview igende neza, babone ko nabubashe kandi nabahaye ikibanza cabo n'umwanya wabo kugira ngo bimviremwo amahirwe yo kuronka akazi. Rero nimba wewe nawe ugiye mu kiganiro n'Imana, ugiye kuvugana n'Imana, ukaba uvuze uti umwanya ndawuguhaye, hama ugaca winjira uvuga ngo mugabo nubwo ndawuguhaye uraza kuntizamo amasegonda makeyi nza kwitaba telefone, mu yandi majambo uwo mwanya ntiwawuhaye Imana wose. Mu yandi majambo tu n'as pas sanctifié, ntiwashize ku ruhande uwo mwanya mu buryo bw'umwihariko kubw'Imana. Mu yandi majambo etape ya kabiri ntiwayubasha. Kumbura urizera ko Imana iri mu ijuru kandi ganje vyose, mugabo ntiwayubahirije muciri no kubwa importance canke uburemere ifise nk'Imana. Rero ico kibaye uko, mpwemu yera ntashobora kumanuka. Kubera iki? Icicaro c'Imana nticahawe icubahiro cari kigenewe, icubahiro kibereye. Umwanya w'Imana ntiwubashwe nk'uko bibereye. Ni naco gituma wewe nk'ubu uri kurasengana n'abandi, haba mu ishengero canke ahandi hantu, iyo nk'ubu uzuracisha mukaraba agatelefone, uzuracisha mukaraba hanze ibiriko biraba, uzuracisha mukugura amaso ugatangura kuraba ibirato by'abantu n'impuzu z'abantu, uzuracisha mukumva utuntu turiye cyangwa ukiyumvira ibintu biri na biriya, akenshi urampinyuza wowe nyene wirabire ko akenshi uwo munsi uza gutaha umengo ntiwahezagiwe nk'uko wahora, ubwiza bw'Imana ntibwamanutse nk'uko bwahora, amahishurugwa ntiyabaye menshi mu mutima wawe nk'uko yahora, ariko vy'ukuri biba vyagenze kwa kunine vyahora bigenda canke vyanarushirije, ariko kubera iki wowe utavyakire canke utabibonye kungene vyagenze, nuko ntiwabaye mu kibanza aho usanctifie, ushira ku ruhande ivy'Imana kugira ngo inganje ubwami bwayo ari bwo mpwemu yera canke buzana na mpwemu yera bufate ikibanza. Ivyo ugomba bibe mw'isi nk'uko biba mw'ijuru. Ubugombe bw'Imana bwamabuzanana n'inganje y'Imana. Mpwemu yera umwemereye akaza, nawe akemera kuza ko yubashwe kandi yahawe ikibanza gikwiye, nta kabuza yuko ivyo ashaka bica bifata ikibanza mu buzima bwacu. Ico rero kimaze kubuko, niho uca ushobora no kuvuga washize ivy'Imana ku ruhande, gwiharije kandi ruri honorable, rw'icubahiro. Mpwemu yera wamwakiriye inganje y'Imana kandi waciye bugufi munsi y'uburongozi bw'Imana, uvuga uti Imana ico ushaka aba arico kiba, ivyo wanje ntibiba arivyo biba, ivyo wari wishakira wabanje kurushira ku ruhande, ariko wakira ubugombe bw'Imana. Aho niho uca ushobora rero guca wintroduza canke guca utangura kuvuga uti Mana impa ivyo kurya dukwiranye uno munsi. Iyo bavuga ivyo kurya, ego ni ivyo kurya nyene vy'umubiri, ariko kandi nico kintu cose ukeneye waje kurondera imbere y'Imana, n'akazi, n'umufasha, n'umugabo,
ni ugutabarwa k'umuryango wawe, ni ugutabarwa kw'igihugu, ni ubutabazi ushaka ko umuntu agwaye. Ico kintu uza kukivuga wahejeje izo protokole zose, wubasha Imana kuko twavuze, wakiriye mpwemu yera, wamuha ikibanza c'uko ubugombe bwiwe bufata ikibanza kurusha ubugombe bwawe. Aho niho ushobore kurirwa rero kugira ico usavye imbere y'Imana. Mu yandi majambo, mu masengesho nitwinjira ngo Mana mpa, Mana ndakeneye, Mana ibi nibi, ntidushika tududurirako, ariko hari uburyo Yesu yatanze yigishije abigishwa biwe bwo kubanza kwinjira muri ayo masengesho, twubasha Imana, tukayubahisha, tukayicirira ivyayo ku ruhande, tukubaha mpwemu yera, tukakira ubugombe bw'Imana, hama tukabona kwibwira ivyo natwe dukeneye. Ikindi naco kisha gikurikira nuko tuzi neza yuko hari ibitugora, yuko hariho ivyo tutumvira twari gutegerezwa kumvira, ivyo dukora tutategerezwa gukora, ivyo tureka bikaza muri twe nk'ivyumviro canke amajambo canke ama action ibikorwa bitategerezwa. Ivyo rero tuca tutabisabira imbabazi, kuko catumana yatuvuga ngo kandi ntutujanye mu bitwosha nabi, ariko udukize wa mubi, udukize imitego y'umugwanizi. Ariko kandi kubera bitugora, ntuturekereyo, dukureyo, dufashe. Kwa ngi bitugora ntivyame bidushira hasi, ntivyame bitugora, ariko udushoboze kuba hejuru ya sekibi, maze tubashe natwe kunesha, kuba ubuzima buguhesha icubahiro. Hama muri iyo protocol turangiza duha icubahiro Imana, kuko niba yadufashije gukora ayo masengesho, niyo iba ndababwire, nimba ushoboye kwisonzesha ugasenga iminsi 7, iminsi 3, iminsi 4, umunsi umwe, nimba ushobora gufata n'isaha imwe ugasenga, nimba ushobora gufata n'iminota 30 ugasenga, nimba ushobora gufata n'iminota 5 canke 15 ugasenga, si uvyishoboza, ariko ni kubw'ubuntu bw'Imana n'imbabazi zayo. Kiretse ari yankina mico abantu bakora kugira ngo bemeze abandi yuko ari abanyempwemu cane, ukabikora nk'ibikino kugira ngo wemeze abandi, aho nivyo ni uba wijanyeyo kandi bibayo ni wewe. Ariko niba vy'ukuri winjiye mu masengesho ufise umutima urondera Imana, ibiza kuberayo vyose ni mpwemu yarakurongora, ni mpwemu yaragufasha gusenga, ni Imana ubwayo ishishikara ikujana intambwe ku yindi, kuko Imana iradukunda ku rwego rw'uko no muri ayo masengesho ntidutererana, ariko tumaze kuyereka uwo mutima uyubashe kandi ukunze kandi ushaka kuyiha icubahiro, yo nyene ishije dufata ukuboko ikaturongora muri ayo masengesho. Nico gituma tuja turangiza tuvuga ngo kuko ubwami n'ubushobozi n'icubahiro ari ivyawe ibihe bidashira. Amen. Amen nayo nizeye yuko ubizi, utabizi amen bisobanura ngo nibibe nkuko bivuzwe canke ndabivuze canke ndabisavye. Amen ni kuvuga ngo qu'il en soit ainsi, nibibe nkuko. Iyo umuntu avuze ikintu hamba kavuga amen, tuvuge kuvuze ngo nibibe nkuko nyene ubivuze. Amasezerano y'Imana bibiri tubira ngo ni ego na amen, ni ego uri na amen, nibibe nkuko nyene amasezerano y'Imana abivuga. Rero nizere yuko naguteye amatsiko yo kuba umuntu akunda gusenga, azi gusenga, ashaka gusenga, kugira ngo ubere ntantajyo igikoresho Imana yacu mu biganza vyayo, igikoresho bihambaye mu biganza vyayo, igukoresha mu gutabara abantu, mu gukiza abantu, mu kubohora abantu, mu gukobohora amahanga, ibihugu, amakartier, imiryango. Wumve yuko urabishoboye mu gihe wowe mwemerera, urabishoboye mu gihe umurika gukoresha. Rero herera mu ruhande rwiza, uruherere mu ruhande rw'Imana. Warakoze kubikora, warakoze gukizwa, warakoze kwemerera Yesu, ugacika uyiwe, ukashika inyego yiwe. Ubu naho rero tangura gusenga kugira ngo abashe gukoresha mu buryo buri pratique, abashe gutabara abantu no kugirira neza abatuye isi. Mwakoze cyane kudukurikirana. Imana ibahe umugisha, ibagirire neza, mucike abahizi n'abahizikazi bo gusenga no gukoreshwa n'Imana muri runo runganwe. Shalom shalom, Imana ibahezagire.